kaka karega kuku kako kaka kaliyolia kukuliko kaka kako wapi kaka. Oya wasivye gusa waragerageje sura muri Ndakaze. waragerageje arimo kaka wasivye Ubonye ufise umuryango wagutse ubonye ushobora kugira ikibazo ufise abantu kandi ubutunzi bwa mbere kuri nosi n'abantu usibye ko abenshi bibaza ko ari amafaranga bakibagira yuko no kugira uronkera irya jana uba warikuye ku muntu uvuga ngo akazi tukora amafaranga turonka dukorera abantu tukabona ry'amafaranga urumva rero ufise abantu abo bantu bari ubutunzi kubera ko muri ba bantu nyene niho hava akazi muri ba bantu nyene niho hava gufashanya muri ba bantu nyene niho hava impanuro muri ba bantu nyene niho hava idea kubera ko ibintu dukora twandika niho dukura amayide uraba ubuzima bw'abantu babayemo ukaronka ide ukandika film ukayishikiriza abantu bakiga umva kira kintu cyose intambwe dutera mu buzima n'abantu rero ufise abantu uca usanga ufise ubutunzi bukomeye ku buryo usanga uri kurabaho hama ventrateur mu Kirundi akazana muyaga nakaki akazana muyaga none turakuruheza wa hello guys nizere ko mumeze neza nizere ko mushima Imana natwe turaho turashima Imana uko biri kose so ni Sisi Cynthia musanzwe mumenyereye kuri Senga Media sinyira umushitsi dumukambwe muri Senga Media so mumenyereye nzana batumire kandi narabimereye ko ntazora ndabazanira underground ndi kumwe ni Chamamare Justin Nabil musanzwe mumenyereye cyane muri filme ndundi so arashobora kuramutsa abakunzi basenga media cyambere murakoze kunyakira ngire ko ndamutse n'abakunzi basenga media ndabwire ko ahantu ari hose bakunzwe sana okay nawe ni ndazi ko bagukunda abakunzi basenga media just meze neza shano kuri ndashima nawe ndawe ndashima Imana so ndaryohewe kuba turi kumwe muno mwanya usibye ko duhorana turahorana ariko ntituba turi imbere y'abakunzi basenga media naje ndishimye kuba ndi kumwe nawe kandi ndi kumwe n'abakunzi basenga media merci beaucoup ngaha rero ikibazo ca mbere kiravuga ati Justin Nabil yatanguye kina filme ryari haize imyaka ingahe jewe rero nta gihe no precisa ngo kingana uko gusa ariko sina kinini kandi sina gito ntuzi ko buryo utazitse mu mwaka uyu no ninjira mu bintu vya film shasi ndavyo bibuka ariko no mu myaka nk'itatu imyaka itatu yoyo birimo canke irenga sindi musi yayo uri musi yayo urumva ko ndaburiye uraburiye uri umutama agashimwe kanje wakana uri umutama so juste niye ntambamye umaze guhura nayo mu buzima bwo kina filme canke niye avantage umaze kubona mu bintu byo gukina filme kuri wewe ntambamye zirimo nyinshi gusa nko mu ntango cyane zari zihari kubera ko abantu nagiye nshaka kugenda gukorerana nabo bari abantu ubona ko bamaze kugira izina nanje nkaba nari wa muntu rondeza byari bigoye cyane ariko narabibayemo kugeza ubu intambamye ni za ntambamye zo kuri tele ni ibintu biba bisanzwe ariko uravye sina nini cyane mu gihe ufise intego niya ntambamye uvuga ati John afise ikintu ushaka gushika koreka rero nkomeze ndayibemwo kugira nshike kuco nifuza sa ari intambamye ya mbere urabona ibi bintu dukora buri muntu wese aba afise ukuntu avyakira urashobora gukora igikorwa wowe ubona neza kandi igikorwa ni ciza ariko ukazibona hari abantu bariko bacakira kutariko bariko bashira ama commentaire atari meza mu gihe kandi wowe ubona ko atakutagize mu gushiramo inguvu mu gushiramo uburyo ivyo bintu nyene hari ukuntu bicana intege ariko uri umuntu uvuga ati James intego yanje runaka naje mu ibi bintu hari ahantu nshaka kugera asumba hondi ucugira iki ukomeza gutera intambwe utitaye kuri izo ntambamye
ego Mm. mw'ico gihe abo bantu bako baraguca intege uvyakira gute canke n'icahe wobifuriza abantu baguca intege? Je ikintu nobipfuriza Mm. nuko bokomeza kubera bakomeze bakomeze impamvu bokomeza ni kubera ko buriya ugiye kuraba ibyiza nivyo tuba tubikeneye ariko n'ibintu bibi navyo nyene biba bikenewe. Ibibi biza bitwigisha, ibyiza navyo biza bihezagira. yeah, merci beaucoup kandi bibi biza biduha courage kubandanya tugakomera mu vyo turimo. Cane Sasa rero abantu muduca intege mukomeze kuko izo ntege muduca niho turonkera ingufu zo gukora. Nuko kubera ko naguciriyemwo aja mbwira ngo urabona ngo ivyo bintu vyanyu wapi n'amatope abenshi bakunze kuvuga ngo ni ninde ibintu nk'ivyo urumva bijya bica bigira iki uca ubona ati kumbe ibi bintu ndiko ndakora hari abantu bataravyakira neza rero kugira ngo bajya abantu nkora ikintu kibemeza nuko bisaba ko nkora cane urumva cugira courage kandi ico nzi coco nuko abaca intege umuntu uno musi ndako baraguca intege hari igihe nawe ugera ku ntambwe bamwe baguca intege ugasanga nyene nibo bariko barakwegera nibo bariko baguha courage kandi mu minsi ya mbere baraca intege cane babakomye mugire ngo uvure kugira dushike kuvyo twifuza hama niyihe avantage nayo maze guhura nayo mu buzima bwo gukina film? Avantage ni nyinshi izahe nk'iya mbere ubonye ufise umuryango wagutse ubonye ushobora kugira ikibazo ufise abantu kandi ubutunzi bwa mbere kuri nosi n'abantu usibye ko abenshi bibaza ko ari amafaranga bakibagira yuko no kugira uronkera irya jana uba warikuye ku muntu kuvuga ngo akazi tukora amafaranga turonka dukorera abantu tukabona ry'amafaranga urumva rero ufise abantu abo bantu bari ubutunzi kubera ko muri ba bantu nyene niho hava akazi muri ba bantu nyene niho hava gufashanya muri ba bantu nyene niho hava impanuro muri ba bantu nyene niho hava idea kubera ko ibintu dukora twandika niho dukura amayide uraba ubuzima bw'abantu babayemo ukaronka ide ukandika film ukayishikiriza abantu bakiga umva kira kintu cose intambwe dutera mu buzima n'abantu rero ufise abantu uca usanga ufise ubutunzi bukomeye ku buryo usanga uri kurabaho. Okay, merci beaucoup. Bisigura ko rero nubwo wabura amafaranga nubwo batoguhemba ni example ariko ukagira abantu muri bajya abantu harimwo amahera muri bajya abantu harimwo ubucuti muri bajya abantu harimwo ubuzi so muri bajya abantu harimwo buri kimwe cose umuntu aba yifuza kandi ufise abantu ico kintu uvuze cyo kubura amafaranga ntushobora kuyabura ati umuntu agirwa none ushobora kuyabura. Okay, just so ikindi kibazo kivuga ati aha mu Burundi kugira Justin akine filme ni wuhe muntu yamubereye nk'icitegererezo avuga ati jewe ndashaka gukina nka kanaka ariko akinira ngaha mu Burundi wakinye filme uvuga ati jewe nshaka nzomere nka naka? Oya ntawe no bambeshe kubera ko je kuza gukina ubundi uravye sinakunda gukina cane ahubwo ikintu nakunda kuko ari cyo kintu nabona ko nshoboye cyane ni kwandika filme nkazi directinga ivyo nivyo bintu nakunda kuza kuri kamera gukina nabitanguye vuba maze kubitangura naho nyene nabigiyemwo atamipango yavyo mfise ariko maze gukina nkabona umengo barankunze ndabishoboye camuga ati nzoza ndacishamwo nkina ariko nta muntu navuga ngo ndashobora kumufata nk'icitegererezo oya ariko abarundi barashoboye cyane nawe wewe ari ukuntu za sene zawe zo gushwashwanuka kabisa Nyokuru yego wewe nyokuru. Okay, bisigura ko Justin rero nta muntu umwe yigeze amubera nk'icitegererezo yabikoze kuko yabonye yagiye kuri kamera mukavyakira neza mukabikunda akabona arabishoboye. Ego basi ni wahe mukinyi w'umuhungu ngaha mu Burundi uvuga ati uyu mukinyi vraiment arashoboye ndetse aranakina cyane aranandenze? Jewe wewe umwana mubi uri umwana mubi niwe wenyene kuri jewe ku ruhande rwanje urumva ni jewe ndifana ni wowe from muri ifana nta numwe ari imbere yawe ni wowe wenyene uvuga ati je nganye ni jewe jewe basi
Justin nta muntu urabona w'umuhungu wakubwira ati jewe ndakunda ukuntu ukora mbetse ndashaka gukina filime numva mvuga ko ari wowe wa mbere akarorero ndashaka gukina filime mvuga ko ndiko nkina nshaka kumera nka Justin. Ewo ni benshi Ni benshi banyandikira bavuga ati Nabil nukuri abantu uranezera icoma nkamera nkawe nyene nzoza unyigishe mu bwo buryo nyene ucubona nyene kari ibintu vyiza nubwo akanoti katoza ariko urumva ko hari abantu buri kurafasha. Hari n'ubundi uzobona kwandikiye ngo nukuri ngo ubuzima ngo muri ko murakina ngo neza na neza ngo n'ubuzima mbayemo. Uramo kasanga nanone rero hajya ahantu mwageze naciye mbona ingene mfata ingingo kasanga uri kuramwigisha mu bwo buryo byo biba bihagije. Abamaze kukubwira uca wimva gute? Uca bumva nyene uratwika abana ndimanuke. Guys, ni muzo zuye kumubwira. Ibona cyane. Muze mukambwira ngo manigiye. Bakambwire. Bazora kakubwira. Baze bakambwira ariko rero hari akantu baze barenza ko nakantu kakarimi kashi byo babyiza. Akarimi. Akarimi kashi. Akabajya gukunda bayira rukwibara umuntu agutera intege. Acashira ko nakarimi. Gusa nyene babikenewe ko umuntu akubwira ati no kurinda gukunda. Ura nyene urangyohera uranyuzuza mu gukina yavuze ati akira basi n'agafana ukora kwivuga ku muntu wagusa aho urumva canezegwa cane n'umuhogo bikadutera bikamutera bakamvuge twese bikadutera n'intege yo kuvuga ati reka dukore cyane kuko ibi bintu imbere ndageraza kuba heza cyane gose. Okay, just dufatiye ukuntu jo nawe turamenyeranye sana ukuntu abantu kenshi bakunda kuvuga juste turagukunda uri pose uratekereje sinzi ko bakuvuga pe me barakuvuga ko uri umuntu ari umunyamahoro umwe wadanje ngira sinzi eske dufatiye ukuntu tuzinanye kuri jewe nawe ivyo bintu vyo bari vyo canke barakubesha canke barakwitiranya rumva shingiye ku kuntu niyizi Shembo nari ivyo wowe bibona gute? Oya wowe none tumenyeranye wowe bibona gute? Ndatekereje cyane. Agomba mbona ntekereje kwe. Turategereje. Okay, reka dufate ko ategereje sindamumenera. Okay, aratekereje. Sana. Okay, hama juste. Okay. Ndazi kuri en couple. Ndazi kuri en couple, nuri en couple. Ngo amaze kumbwira kubizi. Sawa, ushobora kubaje ko ndiko uko ndabizi utavyemera sivyo? Ico gituma rena ndazi kuri en couple uri mu rukundo nta mungu nka nta mungu nka Justin yo bari single. Ubifite mu bwo buryo. Rero ndi single. Single. Mugabure nubwo ndi single ndakeneye umusheri. Urakeneye umusheri. Nejiste nk'ubu hamwe wo bukunze. Ugasanga umukobwa mukundana araravye nk'ikiganiro akabona wamwihakanye vraiment mu bantu uribaza ko aca vyahira gute je no ca ndaguheba wa mukobwa dukundanye nimbo hari Shumara maza wandike muri commentaire umbwire ati juste turakundanye yanyihakanye ndi single c'est vrai kandi rero maze mu gihe hano rero nashaka ndakubaza ati nimba jitari ankupro bakobwa bakundana abahe oya sinomuvuga nubwo ndamufise nubwo urumva rero ratubesha ngo sinobivuga nubwo no bandamufise mvuze nti sinovuga nubwo no bandamufise kubera iki towavuga ahaba oya buca bamwiba oya wowe ushatse nimba ubesha udukobwa twinshi wowe ushatse kugira uvuze hatandukanye naho umwaba cyavuga kumburambesha ko nayo n'ukobwa woganye oya vraiment nje kare uri single ndi single muganda keneye umusheri guys abakobwa oya urazi impamvu ndi single kandi maze igihe je buri hari ukuntu Imana yandemye mu rukundo gukuri urumva bundi hari itandukaniro ry'urukundo hamwe n'urukundo hari urutandukaniro ry'urukundo hamwe n'urukundo gukuri gukuri urumva hari urukundo rwarundi abantu bese twese dusanganywe urumva hari n'urukundo abantu twagiye twiremera Jere ntuhave ushaka kuncanga ubwo rukundo abantu dusanganye ntabwo nakubajije en couple rero urukundo rero mfise ni ugukuri rero muko kuri
nkaba naririnze kubijamwo hataragera usange ndiko ndabesha abana b'abandi baranyizeye atari byo ndimwo ca ndindira igihe nicagera nkaronka umuntu niyumvisemwo nkunze nzoca nabijamwo ariko urumva ibintu nta gihe bigira ko se wipangira ni ibintu biza automatique pap pap ndahuye na Sisi nk'ukubonye usibye ko byaheze nk'ukubonye turahuye gaca usanga ndagukunze rero uyu muntu ndamurindiriye ntaraboneka niyaboneka nzogaruka ngaha nyine kuri Senga Media ndababwira ati muzi n'ikindi je ndamufise umukunzi kwera abakobwa dore guys nimubona Justin from handsome ahubwo kiratangaye no kubona atamushira fisi n'abakobwa from nawe kabisa ako just nibaza ko tubwije kuri Justin ndibaza ko ari kutubesha nyene ubiko nukuri nukuri pe sinibaza ko Justin abuze umusheri niburi batatu nibabuze urumva ndarenze n'umwe ni batatu nukuri kwibara urarenze n'umwe mbona ko niyi zani impamvu nka zibiri zituma ubona ati uyu muntu ntiyobora umusheri impamvu mpora ndaba kuri WhatsApp ngasanga gusa wavuca mbesha ngo mbandiko ndandika filme canke byo nimero fise urakesha just urakesha ndakuravye amasaha avire kuri WhatsApp mbona umenga urakesha kandi nimero zihari nyinshi ni z'abakobwa impamvu ari z'abakobwa ni kubera ko ari bo bakunda ibikorwa byacu cyane no jewe sinashingiye ku bakobwa oya ahubwo ndavye amasaha waryamye mwijoro nukuri urakesha akazi je ndagapangira kwa mwijoro kuva sama y'ijoro gushika saa 9 y'ijoro saa 1 z'ijoro oya akazi ntangura kugapanga saa 1 z'ijoro deja mba ndi mu mashooting ntangura kugapanga nko mu masaa 3 saa 4 usanga saa 6 zirageze saa 7 kuko bafise akazi buca ca ndagapanga mu iryo joro apo kumbe uranyuze ndanyuze buhoro rero abakobwa mushaka ko mwifuza Justin ari single uwamubona akamutinya akavuga ati Justin ashobora kuba yitse kw'isoko uri kurandanda uri kw'isoko nene avuze ngo ndi single wamaze kuvuga kuri single ntuburi ko yidandatse sivyo cameraman mugabo avuze ko ari single nabari ko yidandatse bisigura ko yahaye karibu buri mukobwa wese yoba yamwifuza yibaza ko Justin afise umusheri oya na musheri ngira mugabo siniko ndidandaza gusa je nashatse kwibwira bajya bahora bakwifuza bibaza kuri en couple bamenye ko utari en couple barahari nyene n'abantu abakobwa ntitugira imitima ntitugira urukundo urabazi ndetse kubamenya ariko barahari kandi nawe wakira message nyinshi nubwo ushaka kuba utazikorera ko ivyo ndabizi okay sawa ibyo tuvyorera tugiye mu tuntu n'utundi twatubazo nyene musanzwe mumenyereye just hajya ibuje mu kirundi niki wapi kweli dere kirundi kiraroka nk'ivyo birundi ndani ibuje mu kirundi okay buje ni français sivyo mu kirundi tuca tuvuga ngo ibuje me urumva ko ari buje ni gifaransa dushira ko ijya mu kirundi ivyo ndabizi ko atari buje si buje navuze ko ntazi tubasaba abantu bize mutwandikire muri commentaire ibuje ni giki kugira dushobore kumenya ibuje ni giki okay sawa hama ivoka mu Kiswahili ivoka mu Kiswahili abivuze kubera ko muraniyemera ko ndi Kiswahili cyane oya ndabajije nk'abatazi ivoka mu Kiswahili kugira bakimenyereho ivoka mu Kiswahili ni giki avoka kari ni avoka ni Kifaransa ni pate avoka hapo bana avoka ni numva ko ari Kifaransa bana ni avoka yes ni avoka none basha amashuri atumariye cyenda zikojite yari analize gusa nubwo narize gusa sinahejeje nubwo atahejeje ariko ashobora kuba yagarukiye mu yisumbuye gato ivoka mu Kiswahili ngo ni avoka n'ukuri kwimara avoka atayiswa ni avoka yesureje none ntugina kuvuga ati ni pate avoka ntamenye icyo namubwiye nuko nyene amenyereye avoka nico kintu nyene gikunda kuvuga cyane basi zurambwira ucumbwira nuko oya badusigurire abantu babona izi question ndiko ndapoza mudusigurire muri commentaire okay hama 23 mu Kirundi
akazana muyaga nakaki akazana muyaga none turakuruheza wa akazana muyaga ivanzwateri mu kirundi hamumbwira ngo iva ryari yambwiye ngo agapepeyesha yavuze ngo agapepesha ayi kirundi kiraruka ego acha avuga ngo akazana muyaga nka wewe hari ukuntu ifarasa byatwinjiyemo cyane ko ni kutumara amazi twaciye ku ntebe y'ishuri ngo akazana muyaga vankwateri akazana muyaga fen akazana muyaga kweli Yesu ariko kucongereza niko vizuri aho ugumvise mu cyongereza nce ndayikubwira aya sitakoje mu cyongereza okay rero just ngiye kubaza ngiye kuvuga ikintu ngiye kuvuga ibintu usubiramo nusubiramo urarindira mpeze hamuce usubiramo naribi kaka kale kakuku kako kaka kalio lyako koriko kaka kaka kako wapi kaka subiramo twumve kaka kale kakuku kako kaka kalio lyako koriko kaka kaka kako wapi kaka kaka kale kakuku kako kaka kalio lyako koriko kaka kako wapi kaka oya wasivye gusa uragerageje subiramo uragerageje arimo kaka wasivye kaka kale kakuku kako kaka kalio lyako koriko kaka kako wapi kaka oya kaka kako kalio lyako koriko hari irindi risharize kareka umva kareka kako kaka kalio lyako koriko kaka kako wapi kaka kaka kaleka kukukako kaka kalio lyako koliko kaka kaka kako wapi kaka wow bravo ndakaze chewe merci beaucoup so ivyo ni ibintu bidanira benshi urumuhanga from nukuri kwibara bravo abasi yawe nawe ndakubwira cyane ugira umbwire ngo ahantu baba mwabaga mwahantu babahaboheye umbira birakunaniye babahaboheye bahababoheye subira muri runyarutse mwabaga mwabantu mwabaga ahantu mwabaga ahantu bahababoheye mwabaga mwahantu babahaboheye yo wavuze nabi oya wavuze nabi ngo babahaboheye mwabaga mwahantu babahaboheye mwabaga mwahantu babaha Yaze goze turabashimiye ubu nanje ndamutsinze mwabaga mwahantu bahababoheye nagishoboye ni baba urukura hebebeza imbari baba ahantu bahababoheye okay ahantu baba okay tubashimire ku mwanya wanyu Justin merci beaucoup thank you so much bakunze basenga media turabakunze cyane mwubahwe okay tugushimire ku mwanya wawe no kuba witavye kano kamo twizera ko n'ikindi gihe nitwagukenera uzotwitaba sa cyane gose so bakunze bacu bakunze basenga media tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye so nimwabona ikiganiro c'abaryohe kandi nibaza ko c'abaryoheye mwandike commentaire so hamwe n'ivyo turabakunda mwibuke gukora vya bindi twama tubasaba buri munsi subscribe yawe like hamwe na comment ciao